Inshuti nta mu bagenzi muba mukurikirana ibiganiro byacu hano kuri Kabaza Web TV, turabahaye ikaze kandi turamukije. Muri kumwe nanje Ilere uri nkuru mu kiganiro twabaza nkuko musanzwe mubimenyereye. Ikiganiro twabaza cy'uyu munsi rero turaza kuganira ku bijanye n'ikibazo cy'imiryango ishika hafi 2850 y'abarundi isanzwe ifise ikibazo ku matongo yabo hajya mu Gasenyi. Turafise rero umutumire uyu munsi ni umushingantahe Emmanuel Niyongabo. Reka tubanze tumuhe ikaze tumuramutse. Umushingantahe Emmanuel, turabaha ikaze kandi turabaramutse. Murakoze cyane, naje ndaramukije abariko baratwumviriza kandi ndabashimiye ko mwampaye akanya. Jewe nitwa Niyongabo Emmanuel nkuko mwabivuze, nkaba nserukira imiryango irenga 2850 iri muri hegitari 160 zegereye ikirimba c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Ego cyane, murakoze gose. Akabazo rero kambere tubafitiye nako kumenya mbega ikibazo ciyo miryango ko ari kibazo kimaze igihe gitari gito, mbega uyu munsi byo babigeze hehe? Ikibazo ciyo miryango iri muri hegitari 160 no vuga nticoroshe kumenya aho kigeze, biranatugora kuko umugwi leta yashizeho kugira ngo ukurikirane ikibazo ciyo miryango nyene urapinga ukagomba kutwigizayo twebwe duserukira bene gihugu, ndetse mbere ntugombe no kutwumviriza. Rero wowo waraje kuduharurira, watanguye igikorwa cawo mu kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2022. Ubu mu ruhusha ruheze wari kurasoze ruvuga ko uri kuraharurira abatari bashimye ingene baharuriwe. Nyuma tukaba tutazi bizoca bikwirikira kuko atavyo batubwiye, ntituzi ko bazoca baduha amafaranga hanyuma ngo batwereka aho tuzoca tuja, kuko turafise icegeranyo c'inama yabaye itariki 7 z'ukwezi kw'icenda muri 2011, inama yahuza abari muri hegitari 40 bo bamaze kuhava hamwe na leta, umuhuza yabagiye hagati. Ico cegeranyo rero caravuga yuko uko bafasha bo muri hegitari 40 na twebwe muri hegitari 160 ariko bazodufata, no kuvuga ko bazoduha umuzibukiro hanyuma bakatwereka naho duca tuja. Mugabo turiko turaraba ibintu ingene biriko biragenda ubu, intumbero yuko twereka aho tuja nta kariro karimwo n'ukuri, ndetse mbere mu baserukira umugwi hariho abatubwira yuko batoduha umuzibukiro ngo bongere baduhereke iyo tuja. Bikadutangaza bivuzwe n'uwo mugwi mu gihe leta igihe iheruka kuhafata burundu yatubwiye ko ivugira no ku radio ndetse ivuga ko izotwereka aho duca tuja. Murumva biguma ari ibibazo bitagira inyishu, mu gihe uwo mugwi wanashaka twategerezwa kuba tuwurimwo turavye ingene wagiyeho ivyo nyene icohera umukuru w'igihugu yasaba, mugabo twe duserukira bene igihugu ntibigeze badushiramwo. Rero ikibazo kimeze uko ubu aho bigeze naho turavye rero ko bimeze, biratugora kuvuga aho bigeze neza kuko tutazi kizoca gikwirikira iryo harura baheruka gukora. Ego cyane, murakoze. Hariho ibibazo byinshi nivyo mugenda murashikiriza mu biganiro mutanga. Aha turashobora gufatira nko ku kiganiro kimwe muheruka gutanga, aho mwashikiriza yuko hariho amategeko menshi leta igenda irarenga ko, kandi hariho ayandi mategeko avuga yuko iyo ibintu bijanye n'ivy'imisibukiro bidakurikije n'amategeko ibikozwe byose biba ari imfagusa. Mbega ivyo muba mwarabishikirije leta mukavyereka leta ibyagiye birarengwa byose nica amategeko avuga, nimba muba mwarabikoze leta yoba yarabishuye iki? Ico gikorwa twaragikoze nyene tumaze kubona
itegeko rigenga imizibukiro risohotse twasanze riteye kubiri n'ibwirizwa rigenga amatongo kuko ibwirizwa rigenga amatongo mu ngingo yaryo y'424 riravuga ko umuzibukiro utegerezwa kuringanira n'agahombo wasohowe yagize kandi umuzibukiro wumvikanwa n'abo biraba canke bitagenze uko na sentare bifitiye ububasha yituwe n'umwe mu bo vyega nk'uko bitekanijwe mu ngingo y'428 y'ibwirizwa rigenga amatongo nyene. Rero umuzibukiro baduteguriye turiko turaraba aho tubaye nk'abo tubana batafashwe n'iyo ngingo yo gufata ico kibanza bobo are imwe bagurisha hagati y'imiliyoni 15 na 20 mugabo twebwe leta yatugeneye imiliyoni 5 gusa kuri ari imwe bisigura ko tutazoronka iyo tuja ntituzoronka ahandi tugura igihe leta itoduha ayo maparcelle nk'uko yari yanavyemeye. Hanyuma ikindi cadutangaje nuko ingingo y'426 y'iryo bwirizwa rigenga amatongo ivuga iti abashikiranganje bajejwe ivyerekeye amatongo barashinga mu itegeko batera kw'igikumu bose urugero rw'amafaranga atawe ushobora kuja munsi rukurikizwa mu vyerekeye imizibukiro ku matongo asohowemwo abantu ku neza ya bose atimuka kubera kamere kayo n'ibitimuka kubera bifatanye n'ayo matongo babanje guhanuza umugwi w'igihugu ujejwe ivyerekeye amatongo. Ivyo biciro bitegerezwa kwama bishigwa ku bihe. Mugabo itegeko rihejeje gusohoka iryo rigenga imizibukiro ryasohotse bashinga igiciro ntabanduka bavuga ko ata muntu asubira kugira ico akivuze ko bisigura ko baba bafuse ya ngingo y'424 isaba ko haba ibiganiro hagati y'abimugwa hamwe na leta ibimura. Ico wumvise kimeze uko mu bisanzwe tumaze kubishikiriza abo vyega bategerezwa kugira ico bivuze ko ndetse mbere bakabikosora. Mugabo ni cabujije ko twandikiye nyine ucuraye umukuru w'igihugu cacu tukamenyesha umushikiranganje w'ubutungane tukamenyesha udatwara inama nshingamateka ntitwigeze ndetse tukabimenyesha nabo bashikiranganje bateye ivyo bikumukuru w'iryo tegeko ntitwigeze turonka inyishu. Wamengo ntaco twavuze wamenga ivyo twashikirije ntaco bivuze. Biradutera ubwoba rero biradutera amakenga kuko mu bisanzwe leta iserukira bene gihugu iyo iserukira bene gihugu rero iyo bene gihugu bayitiye ivyiyumviro yategerezwa kubumviriza ikabasigurira hanyuma bakagira aho bahurije. Ni naco wanashaka iryo tegeko ryavuga. Mugabo gushika ubu kuva tubandikiye ntitwigeze turonka inyishu ku byo twabandikiye. Izi ngingo zose bahonyanze twaraziberetse turanababwira ndetse mbere ko ingingo y'416 y'iryo tegeko y'iryo bwirizwa nyene rigenga amatongo ivuga ko iyo bishitse bagafata ingingo ziteye kubiri n'iri bwirizwa ingingo bafashe zica zibimfagusa. Ivuga iti ibigizwe hadakurikijwe ibitegekanijwe muri iki gice biba imfagusa. Rero navyo nyene twarabibashikirije muri iryo kete twabarungikiye mugabo bashimye kwihorera. Duca tugira amakenga tugira tuti none baradutunganiriza hanyuma ntibashime kutwumviriza. Ni ikibazo n'ubu tutararonkera inyishu. Yego aho nyene umuntu ashobora kubaza none mu gihe bamaze igihe kirekire batishura ku makenga muba mubashikirije nta kindi gikorwa mushobora gukora nta handi mushobora gutumbera kugira ngo mushobore kuronka inyishu? Itegeko riraduha uburenganzira bwo kwitura sentare.
mugabo turavye ibikorwa bariko barakora twagize tuti reka turindire turabe ibi vy'imuzibukiro ingene babipanga turabe ko bazotanga amafaranga batweretse naho dutumbera basi kuko baduhaye uwo muzibukiro bakatwereka aho dutumbera bakaduha ayo maparcelle hoba ari agahengwe sico kimwe nuko twoba ari twe tuja kuca tuyironderera amaparcelle tukagira tutereka turindire turabe intumbero naho batariko baratubwira turabe intumbero bafise uko imeze niyo twasanga ari ukuduta mw'ibarabara tuzoce dutabaza sentare nta kundi nk'uko ibwirizwa ribidusaba. Hariho kandi kabazo nibyo muravuga yuko mu raporo yasohotse mu 2011 yavuga yuko n'abandi bazogira ikibazo nk'ico cyo c'amatongo yabo gukenerwa na leta ku mpamvu z'inyungu rusangi nabo nyine bazohava baronka umuzibukiro bongere bimugwe ahandi hantu mu yandi matongo. Hariho rero ikibazo mugeze gushikiriza kiboneka yuko amatongo bipfuza kubarungikamwo n'amatongo ashobora kandi kuzana ibindi bibazo kuko abayakuwemwo bahawe imizibukiro ariko nabo nyine bafise uburenganzira bwo kugaruka kuyarondera kuko leta itigeze yakoresha nkuko amategeko abivuga. Ivyo navyo mubivuga kwike muracafise ayo makenga canke ayo makenga yararangiye? Ayo makenga ntashobora kurangira kuko aho twumvise bavuga ko bashaka kuturungika nivyo barahaye umuzibukiro abahari mugabo bawubaha bababwira yuko ari igikorwa c'ineza ya bose kigiye kuhakorerwa none wumva bohava akaba ari twebwe duca tuhaja twoba tuhagiye ku neza ya bose twebwe ni ukuvuga ko nk'uko itegeko ribivuga leta ntishobora kwimura umuntu ngo ihashire uwundi none natwe aho ahimuwe bagenzi bacu natwe tukaca tuhaja twokwizigira ko tuzohamara umwanya mbe nibaca bitwura sentare ko uko amategeko abivuga iyo leta yafasha ahantu hanyuma ntiharangurira umugambi wo ku neza ya bose beneho bafise uburenganzira bwo guca bahagaruka ubwo ntituzohava tugwa mu kaga tukabura iyo tuja n'iyo tuva niyo ngorane rero dufise cyo gituma twebwe twagumye twitura leta twagumye twitura nyine cyo mukuru w'igihugu tumusaba yuko yobwira abo bose bajejwe gukurikiza amategeko mu gihugu bakubahiriza amategeko ku neza ya twese ntihagire n'umwe arenganywa ntibasohore Yohani ngo binjize Mariko. Ego hariho akandi kabazo nyene cyubahiro mukuru w'igihugu biraboneka umengo yarigeze kubandikira ikete abamenyesha ukuntu ibintu bizogenda ariko muraronka ibindi bivuga gutandukanye n'ivyo mukuru w'igihugu yabandikiye kuko byaboneka yuko hariho bamwe bazotanga igice c'amatongo yabo abandi basigare hariko mu nyuma biza kuboneka yuko mwese muzohava kandi murigeze kuvuga yuko iyo ngingo itabashimishije yaje gusohoka ivuguruza ingingo y'umukuru w'igihugu. Ivyo byo hari nyinshi mwabironke canke muba mwarashoboye kurondera abavuguruje canke ababahaye ingingo itandukanye n'iyo umukuru w'igihugu yashikirije? Nikibazo novuga ko cadutangaje gose kuko byarabaye twaratakambiye nyine cyubahiro umukuru w'igihugu turamwandikira makete menshi tumubwira ko aravye by'amatongo yo mu gihugu cacu akaraba n'ingene agoye hanyuma akaraba n'ikibanza cari gifashwe uko kingana yarakwiye kuraba bagapfuma bafata hatonya tugatanga ibice by'amaparcelle dufise kuko birakogwa hanyuma leta igafata ico gice natwe tukaronka aho dusigara tuza tubona rero itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2021 harasohotse ikete rishikirijwe n'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu abisabwe n'umukuru w'igihugu atubwira ko bafashe ingingo y'uko aho hantu hazotunganywa neza leta igafata igice
guca parcelle zacu uko twozitanga ko twari kubivugana hanyuma tukagira aho dusigaye hanyuma leta nayo ikakorera ahasigaye nukuri twararyohewe cyane ndetse mbere turandikira n'ikete nyine ushobora umukuru w'igihugu cyo kumushimira ko dukuye mu kabaregwa twari ko turiyumvira iyo tuzoca tuja cyagiye kudutangaza rero iryo kete twagiye kuritora mu mwaka w'ibihumbi 2022 mu kwezi kw'indwi urumva ko ryari rimaze umwaka n'ukwezi rinyegeye tutashobora kuribona nubwo ryavuga ibituraba hanyuma wa mugwi rero leta yashiraho ngo tuwereke nyakete tuti mwebwe ko nyene icubahiro umukuru w'igihugu yabahaye intumbero ingene mwotunganya hajya ahantu ubu ikete ubwo niryo ni muriko murakurikiza baca batubwira ibyo ngo birabasha ngo ibyo kete ngo twebwe ntaco bitubwiye ngo ntaco bituraba ko nagitonya ngo kandi muzobibona niho rero haheze iminsi twaza tubona twumva inama shikiranganje yafashe ingingo yuko ahubwo aho kuhatunganya hafashwe burundu ndetse mbere bongeye ko n'ayandi mahegitari 338 tugwa mu gahundwe kuko haje itegeko ry'umukuru w'igihugu ribeshuza ibyo twari tugizemo iminsi tunezererewe twaguye mu gahunda hanyuma turasubira turabandikira tubabwira tuti twebwe turatangaye kuko turiko turaraba iki kibanza ni kinini cyane ubu mwongeye ko n'ikindi none bizogenda gute tutabesha naho nyene ntitwaronse inyishu niho twaca tugira tuti turavye igihe bafata hegitare 40 naho nyene leta byaranse ko yumvikana n'abene gihugu hanyuma baratabaza umuhuza abaja hagati duca twandikira kiyete rero umuhuza tumubwira tuti dufashe utuje hagati kumwe mugenzawe yabigira muri hegitare 40 nawe udufashe twumvikane na leta kuko tubona bataduha umwanya ngo tuvugane tumaze kumwandikira ikete nawe nyene abonye iyo ngingo yuko hafata burundu ntiyashimye kuja hagati hanyuma duca turatekereza nshuti turatekereza n'ukuri eko ubu niho bigeze eko hariho ibintu byinshi mushikiriza muri ico kibazo biboneka yuko leta igenda ihonyora amategeko cyane kandi ariyo ibwirizwa kuyubahiriza mbega mwebwe ivyo muvyibaza kwiki mubiha insiguro iyihe twebwe wanashaka biragoye ko tuvuga ngo ni leta itubahiriza amategeko kuko iyo turiko turumva nyine icubahiro umukuru w'igihugu ariko aravuga ku maradiyo avuga ku barenganijwe aguma avuga yuko amategeko akwiye kubahirizwa uwo ari we wese akwiye kubahiriza amategeko tugaca twibaza rero ko hoba hari hakagwi katamwumvira koba gahonyanga ayo mategeko kibaza ko atazobimenya tukibaza rero ko igihe bizomushikira akabyumva azobasaba nabo bakubahiriza amategeko kuko ni ku neza y'igihugu no ku neza y'abene gihugu rero ntitwibaza ko ari leta yoba ibigira kuko ibaye leta ibigira ko barakamaramaza ibaye leta ibigira ko barakamaramaza mugo turiko turaraba twumvise amajambo ya nyicubahiro umukuru w'igihugu tukumva amajambo ya nyicubahiro umushikiranganje wa mbere biragoye ko twemera yuko ari leta yoba ibikora kuko bo bavuga bati abantu bose muserukira leta ubahiriza amategeko uyo mugwi rero tuzi ko aho inguvu wowe uzikura zo kutubahiriza amategeko kandi ukabibandanyako tuguma tugira tuti reka tugume twizigiye kuko nyine icubahiro umukuru w'igihugu ahari umunsi azosohora ingingo azohava asaba yuko yubahirizwa abadashimye kuyubahiriza nabo abafatire ingingo nivyo twibaza kuko biragoye ko twokwemera yuko leta ariyo yashizeho aya mategeko ariyo yogaruka kuyahonyanga twibaza ko ari abantu boba bashaka gutobera leta tukaba twibaza tuti reka duhava dusubira twandike nyine icubahiro umukuru w'igihugu tumubwire ibiriko biraba tubonye
ataca bivuze ko tuzoheza turabe natwe ico twobivuga ko kuko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu twese turamwemera kandi turamwizigiye tukibaza yuko hazogera igihe agakosora abo bantu bariko baraca impande y'amategeko. Ego cyane, mbega aho hantu hafashwe ubu abanyagihugu barahakorera canke ntaho bakorera? Aho hantu hafashwe abanyagihugu baho ubuzima barimwo biragoye ingene umuntu yobuvuga kuko baramerewe nabi cyane. Hari ahantu mu bisanzwe bahora bakura umusenyi, bagakura amabuyi, bagakura na gravier, bakahakura na buyo. Ibyo rero babidandaje niho baronka igitunga imiryango ahanini. Kuva muri 2016 ivyo byarahagaritswe, bihagarikwa n'abashikiranganje batatu, bati ntihagire usubira gukura umusenyi, ntihagire usubira gukura amabuyi, ntihagire usubira gukura buyo, ntihagire usubira gukura gravier, baca barahagarika. Abantu baho rero novuga ko benshi bifumbereje, bamwe batangura kurya mu mpisho twadutongo wumva twafashwe, kandi iyo ukariye mu mpisho urumva ko baca baguha ubusa. Bageze rero ku gihe kugwaza itongo wari ufise, uvuga uti basi ko bavuze ko bazotangaya, wowe burampuye utundabe ko ntokwicwa n'inzara. Nivyo bihari ubu. Hariho mbere abazoheza kuronka uwo muzibukiro bagaca bariha ayo madeni, bagaca baja mw'ibarabara. Ni ikibazo gikomeye, turibaza tuti none leta ko ifise abantu hirya no hino, ikagira abarongoye umutumba, ikagira abarongoye amakartier, hajya ahantu barababaza ingorane abene igihugu barimwo kugira ngo bamenye ingingo bo bafatira. Rero ni ingorane, ni ikibazo n'ukuri. Sinovuga ngo barafise ico bakihakorera cotuma babaho, babayeho nabi cyane. Benshi turiko turavyumva kandi twarabishikirije n'uwo mugwi leta yari yasizeho, mugabo tukabura ingingo yofatwa kubijanye n'ivyo bihe barimwo. Hariho abo ndetse nuko n'ifaranga riko ryata agaciro, nabo bazoyaronka ataca kibamarira. Hariho abazoyaronka baheza kuriha amadeni canke badashobora kuriha nayo madeni bamaze gufata, hanyuma bace baja mw'ibarabara. Turafise ubwoba gose. Ego, tugarutse kandi ku kibazo cyo kubahiriza amategeko, yaba ibwirizwa nshingiro canke ingingo zimaze gufatwa na sentare, washaka sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro hamwe na sentare iraba ibintu by'amatati hagati ya leta n'abanyagihugu. Hari ingingo nyinshi zimaze gufatwa, umengani zibiri nimba tutihenze, zimaze kwerekana neza yuko abanyagihugu badakwiriye gukugwa mu matongo yabo canke kwakwa amatongo yabo kubijanye n'inyungu rusangi batarabanza guhabwa umuzibukiro. Ibyo biri mu ibwirizwa nshingiro. Nuko inzego za leta zirahamagarirwa kubahiriza ibwirizwa nshingiro. Uretse iyo ngingo iri mu ibwirizwa nshingiro, amasentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro hamwe n'ayandi masentare y'igihugu amaze nayo nyine gushimangira kuri ico kibazo yuko abanyagihugu badategerezwa gukugwa mu vyabo batararonka iyo mizibukiro. None kubona iyo miryango yose itagishobora gukorera aho hantu muri ayo matongo yabo, ibyo yahora ikoreramo ikaronka uburyo, batararonka iyo mizibukiro, mwibaza yuko inyishu muzohava muzoyironka ibafashe, ni ukuvuga muzoyironka vuba ku buryo izobanezera, canke mwibaza yuko bizohava biteba ku buryo muzosanga nibyo mwari murindiriye atacu bizofasha nkuko mwari mwabivuze? Nabibabwiye nivyo, turafise ubwo bwoba kuko aho hantu turi hafashwe mu mwaka wa 2009. Gushika rero uno munsi abantu baho basa n'abapfunzwe.
kuko igihe atacu ushobora kurangurira ahantu uba kandi ari iwawe udasabye indaro atari aho bagusembereje biteye ubwoba. Rero ubuzima bagezemo ubu babutewe n'izo ngingo zafashwe hanyuma ntibabibuke kuko erega amategeko bayahunyanze kuva kera. Mu bisanzwe itegeko rijya rifata ikibanza ku neza ya bose mwibwirizwa shingiro ndetse mbere no mwibwirizwa rigenga amatongo baravuga ko ritegerezwa kugira ikiringo rimara kugira ngo ntirizohave rihonyanga ineza y'abenegihugu. Mugabe iryo tegeko rifata aho hantu iwacu ntiririgera rivuga ikiringo rizomara. Yavuze ikiringo rizomara rero rica rimara uwo mwanya wose atawushobora kuvuga kandi atawushobora gukora. Rero ubu abenegihugu nubwo ayo muzibukiro woza ntisimbona ico uzoza uje kubafasha kuko baramaze guhomba bikwiye. Agahombo rero bagize ntibazoronka umuzibukiro ugashumbusha nubwo nkuko nabibabwiye ingingo y'amajana 424 yavuga ko umuzibukiro wategerezwa kungana n'agahombo bagize. Rero ntibazoshobora kuronka umuzibukiro ushobora kugira ico ufashije agahombo bamaze kugira. Ico rero turiko turakivugana n'abaserukira umugwi leta yasizeho ntaco bibabwiye. Nukuri uriko uraraba ntaco bibabwiye. Mugabo tukagira tuti leta nimbi twumva nirabe nidute mu kaga kuko uravye ubuzima abo bene gihugu barimwo ukaraba n'umuzibukiro bagira baronke n'ivyo bihe nababwiye bariko barabamwo ubu benshi barashobora kuzoja mwibarabara. None nibaja mwibarabara benshi ko mbona bahafise abana bakahagira abuzukuru n'abuzukuruza bizogenda gute? Rero leta yategerezwa kuraba kazoza kabo ijejwe igihe ifashe ingingo ikaraba kwizo ngingo zifasha canke zorohereza abazifatiwe kugira ngo uko bakunda kuvuga ngo ico udashaka ko bakugirira ntukibagirire nawe kugira ngo ntituzobura ayo ducira nayo tumira tubitewe n'abo twitoreye twatumye kudutunganiriza. Mbega uwo babaza ico mwosaba n'uwo mugisaba muri aka kanya kubijanye n'iki kibazo mwishura ngo iki? Mu majambo make uwo tubwira ati mugira ico musaba twogisaba nyine cubahira umukuru w'igihugu cacu kuko niwe twibaza ko afise ijambo rya nyuma mu biraba bene gihugu arongoye wanashaka sivyo twibaza niko bimeze. Twomusaba rero yuko ikibazo cacu yogifata nkama akadushira ku mutima hanyuma akegera abo yatumye akabasaba kubahiriza amategeko kuko iri tegeko ribwirizwa rigenga amatongo ryo kubahirizwa twese nta n'umwe yo kwidoga wanashaka ndetse na leta nayo ntiyo kwidoga n'abene igihugu ntibo kwidoga. Ingingo y'amajana 424 rero ikubahirizwa tukaronka umuzibukiro ujanye n'agahombo tuzoba tugize baravye kuva igihe aho dutuye hafashwe hanyuma bakatwereka ahandi dutumbera nk'uko byabaye muri hegitare 40 bakatureka tugatwara amabati n'udutafari twari dufise aho hantu twahora tuba kugira ngo tuze kutwunganira gusubira kubaka utundi tuzu dushasha kuko turavye ibiciro by'ibintu bikoreshwa mu kubaka ubu aho bigeze aho byoba bigwijijwe na 6 turavye uko twubatse ico gihe twubaka. Bisigura rero ko bakwiye kutwitaho bakaraba icyo tugiye n'ingene tugiye bakaraba ibi biciro tugezeho uko bimeze hanyuma
bakaturungika bavuga bati nk'uko bama babitubwiye murungitswe na leta mvyeyi, leta nkozi, leta nayo imaze kuba mvyeyi. Umuvyeyi ntiyigera afata nabi umwana wiwe, umuvyeyi niwe yamaha akarorero keza wanashaka umwana wiwe. Bakatutunganiriza kugira ngo ntihagire n'umwe yidoga, bamwe ntitugwara imitima abandi ngo tuyerere kubera leta, ahubwo tunezerwe ko leta yadutunganirije, nubwo ikeneye ikibanza cacu itwereke ko igikeneye, mugabo natwe yatwiyumviriyeho nk'uko amategeko abivuga. Nico twosaba nyine cyo umukuru w'igihugu akadutunganiriza, tugatunganirwa, ntitugende mu myidogo. Ego Mushingantahe Emmanuel Niyongabo, turabashimiye ku kanya mwaduhaye. Murakoze cyane namwe. Ego inshuti namwe bagenzi mwakurikiranye iki kiganiro, turabashimiye. Mwari kumwe nanje Irere uri inkuru mu kiganiro twabaza nk'uko musanzwe mubimenyereye. Tuzosubira rero mu kindi kiganiro naho ubutaha. Murakoze.